Walipotoka Betheli wakafika Yeriko, wakakutana na wana wa manabii. Elisha, ujui mwana wako anachukuliwa leo? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Unajua Elisha alikuwa anajua umuhimu wa nguvu za Mungu. Ndio maana hakutaka kumwacha Elia. Maana alijua huyu anazo nguvu za Mungu. Akafuatana naye. Walipofika Betheli, wakaenda Yeriko, wakatoka Yeriko, wakafika Yordani. Walipofika Yordani, Elisha akatumia vazi akapiga maji. Pakatokea njia, wakapita Elia na Elisha. Elisha akijua umuhimu wa nguvu za Mungu. Elia akamwambia Elisha, sasa bwana, lolote utakalo. Usabe ico wifuza cyacho cyose. Ingekuwa mimi, yaba ari jewe. Jina la Yesu. Baramukije mwese mu izina rya Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa kupata nafasi hii. Shimira Imana cyane kuronka akaryo nkaka. Nishukuru sana mchungaji kiongozi wa kanisa hili la hapa Bujumbura. Shimire mwungere w'ishengero rya hano Bujumbura na watumishi wote ambao wanafanya kazi pamoja. Abakozi b'Imana bose bakorana igikorwa hamwe. Kwa kupata nafasi hii kushiriki neno la Mungu pamoja. Akakaryo keza gusangira ijambo ry'Imana na asubuhi ya leo gatondo kuno munsi nataka tushirikiane neno la Mungu hasa kwa habari ya umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Gomba dusangira ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeranye n'ingene ari ngirakamaro k'umuntu asigwa amavuta ya Mpwemu Yera. Ujumbe huu umeshika sana moyo wangu. Joganuke yaramfashe cyane, yanyubaka mu mutima wanje. Na nilipokuwa nikiangalia nikaona kuna umuhimu sana kwa siku za leo kumhitaji Roho Mtakatifu zaidi. Nongeye kuraba ubuzima bwacu bwa misi yose muri iyi minsi tugezemo ko dukeneye kongera kuzura no kuronka inkomezi za Mpwemu Yera. Jana tulikuwa tunasherehea miaka 75. Bazi ko ejo hahise twari umunsi mukuru wa yubile y'imyaka 75. Nilipokuwa nasoma kitabu cha Joshua sura ya 14. Konda soma hariya mu gitabo cha Yoshua igice cha 14. Angalia ule mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Nasomaho ya murongo wa 5, wa 6 n'uw'indwi. Bado hatujakwenda kwenye somo, nataka tu nikumbushe yale ambayo tulifanya jana wale mlikuwa. Mbere yuko twinjira mu cigwa cuno munsi cyangwa ijambo ry'Imana dusangira nagomba twirukanye ivyejo hahise. Mwibutsa ngo igihe umukozi w'Imana Mose yadutuma twe nawe nari mfise imyaka 40. Ikawa nimefikiri kwa nini anazungumza alafu anataja umri wake. Nachenimvira ni kubera iki muri ico kiganiro yaca yongera kwibutsa ivy'imyaka yiwe. Mfano mimi hapa na miaka 60 na kidogo. Uko mubona hano uyafise imyaka 60 irenga gatoya. Karibu anasema nilipokuwa na miaka 40 nilitumwa na Musa. Ariko we wavuga ngo kare bavuga ngo nari mfise imyaka 40 igihe umukozi w'Imana Mose yadutuma. Alafu anaendelea. Charashishikara mstari wa 8, 9 mpaka
3 kule. Uriya murongo 8, 9, 13 no kubandanya. Anasema sasa nina miaka 85. Ugati urero mfise imyaka 85. Tushali sana na miaka 75 ya umri wa kanisa letu. Murumva yuko bisa n'ibiri mu rugezo rumwe n'imyaka 75 ishengero rya hano rimaze. Anakumbuka kule akiwa na miaka 40. Yibutse yarafise ya miaka 40 vile alivyokuwa na nguvu kwenda kukabiliana na ile kazi aliyotumwa. Ngene yaragifise inkomezi zamutuma aja gukora kijya gikorwa yatumwe. Nikawa najiuliza ni nguvu hizi za mwili au anazungumza nguvu zipi? Nakumye niyumvira mbega ariko avuga inkomezi z'umubiri canke ariko avuga izindi nguvu kanaka. Sasa anasema sasa nina miaka 85. Acabandanya avuga ati mfise imyaka 85. Yoshua, uwo ni Yoshua, unipatie ule mlima ambao nilipewa na Musa. Acha abwira ati Yoshua rero umpereze iriya shamvu cyangwa uriya musozi nemerewe na Musa. Maana zile nguvu nilizokuwa nazo nikiwa na miaka 40, wera inkomezi nari mfise muri ya myaka 40 ninazo hata sasa katika umri wa miaka 85. Nizo ngifise kuno munsi mfise imyaka 85. Ni nguvu hizi za mwili au anazungumza nguvu zipi? None mwibaza ko ariko avuga inkomezi by'ukuri z'umubiri cyangwa ariko avuga ko zindi nkomezi kanaka? Kwa sababu mimi miaka 40 kuja chini, kuko kuri jewe imyaka 40 no munsi yayo na hii miaka 60 nilionayo, ni myaka 60 tufise, kuna tofauti kubwa sana. Hariho ibintu mbona ko vyahinda katika nguvu za kimwili. Ngereranije n'inkomezi z'umubiri. Miaka 40 kuja chini, myaka 40 no munsi yayo, kuna nguvu nilikuwa nazo, ari inkomezi nari mfise katika mwili, mu mubiri wanje. Lakini sasa hivi kwa miaka 60 na kidogo, ariko kwa imyaka mfise 60 irenga ko gato, ninaanza kupambana na kitu fulani. Ari kintu ntabwo kurwana naco mu mubiri. Nikikaa sana nasikia kama kausingizi kanakuja. Iyo nicaye mwanya muri ntabwo kumva gatiro kariko karangira. Najaribu kupigana sana na hiyo kitu. Ngacagerageza kurwana n'ivyo bintu. Kwa sababu siipendi. Uko navyo nkunda. Lakini kumbe umri, ariko uyi myaka nayo unanipa taarifa kuna nguvu zimepungua. Ariho ikintu izana usanga umubiri inkomezi zigenda zihera. Lakini Caleb anamwambia Joshua, ariko mwumve ko Caleb yabwiye Yoshua, zile nguvu nilizokuwa nazo nikiwa na miaka 40, yamya za nkomezi nari mfise ku myaka 40, na sasa nina miaka 85, ubu mfise imyaka 85, nguvu zile bado ninazo. izo nkomezi n'ubu ndacazifise. Waamaleki nitawashinda, Abamaleki nzobanesha, Wakanani na Wahiti nitawashinda, Abakanani n'abantu b'Abahiti n'Abahiti nzobanesha, sababu ninazo nguvu katika umri wa miaka 85. uko ndacafise za nkomezi na mfise imyaka 85. Hizo nguvu sio nguvu za kawaida. Izo nkomezi si nkomezi zisanzwe. Ninaamini ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nizera ko ari nkomezi za Muhemu w'Imana. Ninaamini ni nguvu za Bwana. Nizera ko ari nkomezi ziva ku Mana. Enyi ndugu zangu wa Burundi, mwebwe mwese bagenzi banje bo mu Burundi, wakati kanisa ina umri wa miaka 75, iyi shengero rimaze imyaka 75, unaweza ukawa unakumbuka mambo ya nyuma tu, birashoboka ko uri mu bantu gusa bibuka ivyakahise, ukaona ulivyopambana ukiwa kijana, ukibuka ivyo wagwanye navyo ukiri muto. Sasa umekuwa na miaka 75, ubu rero ufise imyaka 75, unaweza usipoangalia ukapunguza nguvu za kuendelea mbele. Nasavye urabe uyubare ntugabandukirwe mu nkomezi z'ubandanye imbere. Sana wa leo katika jina la Yesu Kristo, gatondo kuno munsi ndakwifuriza mu izina rya Yesu Kristo, wajaze nguvu zake upya. Imana ibuzuze inkomezi zavuye mu kundi gusha. Nguvu zake upya. Nasavye ko inkomezi z'Imana zongere zuzure muri mwe mu kundi gusha. Ile miji ambayo Mungu aliwapa ahadi, kugira ngo intumbero dufise n'isezerano Imana yaduha, kipindi cha kwenda kuichukua. Iwe
ndio kipindi cha kwenda kuichukua. Ubu rero turiko dutera twegereza gushika mu isezerano Imana yadusezeranye. Kuna milima inayowatisha. Kuko hana imbere yacu hari ibintu bimeze nk'imisozi bidutera ubwoba. Roho Mtakatifu ziwasaidie mkakabiliana. Inkomezi za Mpwemu zidushoboze guhangana navyo. Katika jina la Yesu. Mw'izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ukichoka katika mwili unakosa nguvu. Mwirashikiye umuntu arushe mu mubiri kwatakaza inkomezi. Ninataka nizungumzie habari ya nguvu za Roho Mtakatifu. Igiye kubwira iby'ubushobozi bw'inkomezi za Mpwemu Yera. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa sura ya kwanza, igice cya mbere mstari wa 4 na wa 5, umurongo wa 4 na wa 5, Yesu anawatokea wanafunzi. Yesu Kristo akorana n'abigishwa biwe. Anamwambia msitoke hapa Yerusalemu. Ababwira ngo nimuve hadi Yerusalemu mpaka mtakapopokea uwezo utokao juu. Gushika muzokwakirira inkomezi zose ziva mu ijuru. Kwa sababu Yesu alijua kuko Yesu Kristo yarazi ko hawa pasipo nguvu batarosi inkomezi hawataenda mbali, ntibazoshobora gushika kure, hawataendelea na safari, ntibazoshobora kubandanya urugendo. Umuhimu wa nguvu za Roho hari inkomezi n'agaciro kanini k'urugoro nka Mpwemu Yera. Kristo ukitaka kufanikiwa uchukue nguvu za Roho Mtakatifu. Kristo yana ni mushaka kugira amahirwe meza wuzure Mpwemu Yera. Mstari wa 8 unasema, umurongo wa 8 uvuga ngo lakini mtapokea nguvu ariko muzoronka ubushobozi kisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu. Mpwemu Yera niyabazako nanyi mtakuwa mashahidi wangu. namwe muzoba ivyabona vyo kunshingira intaha katika Yerusalemu, Yerusalemu, katika Uyahudi, Yudaya, Samaria, gushika no kumpera y'isi, katika Burundi Bujumbura, no ngaha Burundi Bujumbura, Inyanzarake, Kayogoro, Mukayogoro, na hata Tanzania, gushika Tanzania, Zambia, Zambia, gushika Zambia, na maeneo mengine pote. na handi hose akenewe. Kwa njia gani? Bizoca mu nzira iyihe? Nguvu za Roho Mtakatifu. Bizoca mu kuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Nguvu za Roho Mtakatifu. Ubw'inkomezi za Mpwemu Yera. Umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Akamaro ko kuzura inkomezi za Mpwemu Yera. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 32, usomye mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 32, mstari wa 15, umurongo wa 15, kwa sababu Musa alijua umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. kubera Mose yarafise ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Musa alijua umuhimu wa kutembea na nguvu za Mungu. Mose yarazi akamaro ko kugerana n'inkomezi z'umuco uva ku Mana. Sababu ya kujua umuhimu huo, kumenya rero ico ko kamaro, akaona ni kama Mungu anataka kuwaacha waendelee na safari. abona yuko bageze mu gihe Imana igomba kubareka ngo bijane mu rugendo. Sio hoja ya kawaida. Acabona ko atari ikintu gisanzwe co. Musa anamwambia Mungu, Musa abwira Imana ati, uwepo wako usipokwenda na sisi, amubwira ngo ubwiza bwawe niyo butajana natwe, zako zisipokwenda na sisi, ni inkomezi za Mpwemu zitajana natwe, hatutoki Bujumbura. Ntidushobora kubahuka kuva hano Bujumbura, ntituva hano Bujumbura, hatutoki Bujumbura, ntituva hano Bujumbura. Musa anamgomea Mungu. Mose aringinga Imana kwa sababu alijua umuhimu, kuko yarazi akamaro kadasanzwe kugendana n'inkomezi z'Imana. Kanisa la Burundi, ishengero ry'Imana ry'i Burundi, ndugu zangu, bagenzi banje, kuna umuhimu wa kuona hariho akamaro kadasanzwe k'inkomezi za Mpwemu Yera. Kristo mwenzangu, Bakristo bagenzi banje, bila nguvu za Roho Mtakatifu hatari inkomezi za Mpwemu, utafika utashindwa, uzoshika ahantu unanirwa, choka na wokovu, uzotangura kurambirwa n'itakabikiza, utashindwa na majaribu, uzonanizwa n'amageragezwa. lakini uwepo wa Mungu ariko umuriro w'Imana unatuwezesha, niwo udushoboza, niwo udushoboza, niwo utuduza, niwo utusuma umutujana imbere. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe.
Musa anamwambia Mungu hatuwezi kutoka hapa. Mose abwira Imana ati ntitwoshobora kuva umuhimu wa nguvu za kuko yarazi akamaro ko kujana n'inkomezi z'Imana. Tunapokuwa tunasherehekea miaka 75. Igihe twariko turahimbaza imyaka 75. Kumbuke zile nguvu za Mungu. Twibuke inkomezi twatanguranye. Miaka ya 50. Iliya miaka 50. Wakina Leopitus walipotoka Sweden kuja hapa. Igihe abamisioneri bava mu gihugu cha Sweden kuja na hadithi nyingi. Ni baje hano bafise ibintu byinshi. Kuja na ujumbe mmoja. Ariko bafise igamuke rimwe. Bavuga inkuru z'amwemuye. Inkomezi z'amwemuye. Inkomezi z'amwemuye. Kanisa likazaliwa Burundi. Ishero lyavuka mu Burundi. Hizo nguvu tunazihitaji leo. Hizo ngomezi nuno musi turacyazikeneye. Hizo nguvu tunazihitaji leo. Hizo ngomezi turacyazikeneye. Hizo nguvu tunazihitaji leo. Hizo musi turacyakeneye hizo ngomezi. Ili vijana wa kiume na wa kike. Kugira ngo bakiri bato. Inkumi n'isore. Aba bakomeza kugira ngomezi. Wazee wenye umri wa miaka 70 watembea katika nguvu hizo. Bashishika kugendeshwa na Mungu. Haleluya. Imani ishimwe, imani ishimwe. Nguvu za Roho Mtakatifu. Inkomezi za Mungu yera zina umuhimu sana kwa Wakristo. Nicho kintu cy'akamaro gisumba byose mu buzima bw'Umukristo. Yesu amekaa na wanafunzi miaka 3.5. Yesu amekaa na wanafunzi miaka 3.5. Yesu yabanye n'abigishwa b'imyaka 3 n'igice. Anawafundisha asubuhi, mchana na usiku. Anabigisha ku gatondo, ku murango no mw'ijoro. Yeye alikuwa lecturer wa tofauti sana. Yaramwigisha wundi atandukanye n'abandi. Hata akilala kwenye boti anatoa somo. Hata akiwa amelala kwenye boti anafundisha. Nigihe yabari mu bwato yararonka inyigisho yigisha. Sio alikuwa analala. Nawe yomekwe yarasinziriye. Alikuwa anafanya namna hii. Nimuko yaba asa n'uwigirisha asinziriye. Kama wanafunzi wake wamemuelewa. Kugira ngo arabe ko abigishwa bamutahuye. Pepo unapokuja na mawimbi kupiga chombo. Igihe umuyaga n'ingunza byaza kugira ngo tubike ubwato. Yesu alikuwa hajalala, alikuwa macho anaangalia. Wanafunzi hawakuhitimu vizuri. Abigishwa biwe ntibatahuye neza. Ndipo akaona ko nikiwaacha hawa duniani ninabareke uko hano mwisi hii kazi itaishia Yerusalemu. Ibi bikorwa bizohagararira hano Yerusalemu. Sitoke Yerusalemu. Atarabihanisa ati ndimuvi Yerusalemu. Mpaka mpate degree nyingine. Gushika murose ryasezerano. Mpaka mpate PhD nyingine. Gushika murose kwa rupapuro umutsindo rusumba izindi. Na hiyo PhD iko rupapuro umutsindo kwa doktora. Zaidi ni nguvu za Mungu. Nizo ngomezi ziva ku Mana. Haleluya, haleluya. Imani ishimwe, imani ishimwe. Ukiangalia historia ya Biblia, uravye ivyo Biblia idondagura, jinsi umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu vyerekanye n'ubushobozi cyane n'akamaro ka Mpwemu Yera. Tukianzia tangu nyuma, tukianza tangu nyuma, tutanguriye kure cyane. Wafalme, hariya mu bitabo by'abami, ku bami, makuhani na manabii, tukabona abaherezi n'abavugishwa n'Imana, waamuzi, abacamanza na watu maalum, n'abandi bantu batandukanye, ili wafanye kazi ya Mungu, kugira ngo bashobore gukora igikorwa cy'Imana. Walipokea nguvu za Mungu, babanje kuzura ingomezi ziva ku Mana. Walipokea nguvu za Mungu, babanje kwakira ingomezi ziva ku Mana. Hata wale watu maalum kwenye ujenzi wa hema, n'abari abantu tubona bari bahawe ubwenge bukomeye kugira ngo bubake cyangwa batunganye ihema ry'ibonaniro. Kutoka sura ya 31 mstari wa 1 mpaka wa 4. Urashobora kuisoma mu Itanguriro 3:1 iriya mirongo ikurikira. Bezaleli na Oholiabu, hariyo umuntu yitwa Bezaleli na mugenzi we, walijazwa na Roho wa Mungu, babanje kuzura ingomezi z'Imana cyangwa Mpwemu Yera. wakawa mastadi katika kutengeneza baca abantu b'abahanga kugira bakore ivyo mu ihema ry'ibonaniro. Wafalme, abami, manabii, abavugishwa n'Imana walifanya hivi. Nibo nabo nyene byagenze. Nabii Samueli, akarorero kumuvugishwa n'Imana Samuel, wakati yeye
mafuta haya, igihe yaramaze kuronka ayo mavuta, akatumwa na Mungu, acatumwa n'Imana, akamtie mafuta mfalme. Ati genda urobanutse amavuta uriya mwami. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Ivyo tubisanga mu gitabo ca mbere ca Samueli igice ca 10 umurongo wa mbere no wa kabiri. Akaenda na chupa, agenda afisi ihembe ry'amavuta, akamtia mafuta Sauli. Acha yimikisha mafuta Sauli. Sasa Bwana arobanuza mafuta Sauli. Bwana amekutia mafuta uwamiliki watu wangu Israeli. Acha Imani gusutse kwa mafuta kugira ngo wemere urongo lihanga na Israeli. Akamtabiria. Acha amushikiriza ubuhanuzi. Ukitoka hapa utafika kwenye kaburi la Raheli. Niwa kama unaanza kushikira hano kanaka, utakutana na watu wawili. Unaweza kuona watu wawili. Watakwambia zile punda za baba yako zilizopotea zimepatikana. Baraza kugira ngo bazaso zazimiye. Alafu utaachana nao, utaendelea na safari. Ariko ntuze gukurikira abo, uze kubandanya urugendo. Utakutana na watu watatu. Uraza gusuruhure n'abandi batatu. Wana kiriba cha mafuta. Bazoba bafise amavuta. Wana mikate. Bazoba bafise n'imitsima. Wana mbuzi. Bazoba bafise n'impene. Watakusalimia. Nde baraza kukuramutsa. Alafu watakupatia mikate miwili. Baraza kukuhereza imitsima ibiri. Utaachana nao hao. Nawe nyene uze utaendelea mbele. Uandanye mbele. Utakutana na kundi la manabii. Uraza kuhura naka kama bavugishwa. Hao wamejazwa na nguvu zao. Uza kusanga buzu inkomezi z'Imana. Wanatabiri. Bariko baravugishwa. Wametoka mahali pa juu. Bazoba bafise amavuya ya hejuru. Utakapowasogelea hao, niwa begerabo, Roho wa Bwana Hebu Imana atakuja juu yako. Araza kuza kuri wewe. Nawe utatabiri. Nawe unaanza kuvugishwa. Nawe utageuzwa. Nawe unaanza kuhinduka. Utakuwa kiumbe kingine. Uza kuhinduka icyaremwe kindi. Haya mambo yatakapotimia, niyo byashika. Sasa fanya kile ambacho unapenda. Uchukora itacho cyose wifuza. Samueli alienda na chupa. Uvyumve Samueli yajanye ihembe. Nisikilize. Nyumviriza neza. Mafuta ya kwenye chupa. Amavuta ari mu ihembe. Upako wa kwenye chupa. Uriya bwiza cyane gusigwa ry'amavuta. Na upako wa kwenye pembe. Pembe. Upako wa kwenye pembe. Amavuta mu ihembe. Iliishia kwa Samueli nabii. Yahereye hariya kwa Samueli. Muvugishwa n'Imana. Ndio jirani yako mwambie mafuta ya kwenye chupa na kwenye pembe yaliishia kwa nabii Samueli. Iro mwicaranye uti amavuta yo mu ihembe no mu chupa yahereye hariya kwa Samueli. Muvugishwa n'Imana. Unaposoma Biblia unatakiwa uwe makini sana. Bila kusaba urabizi uri kurasoma ijambo ry'Imana bila kusaba kuba maso cyane. Kuna mambo ya Agano la Kale. Ariho ibintu byo mu Isezerano rya kera. Alafu kuna mambo ya Agano Jipya. N'ibindi byo mu Isezerano rishya. Tunakubaliana? Bega turiko turajana. Mwinue mikono, tunakubaliana? Abo turiko turemeranya mugorora ibiganza. Kuna baadhi ya mambo ya Agano la Kale. Ari ibintu byo mu Isezerano rya kera. Sio mabaya, tunatembea nayo. Atari bibi na gatoya n'ubu turabikoresha. Kabla sijakwenda huko, ngoja tuendelee kidogo, nieleze kidogo. Mbere yuko nshishikara gusoma nagomba ndabatanga. Musa alipokutana na Mungu kwenye kichaka. Igihe Mose yahura n'Imana muri cya gisaka cyaka umuriro. Aliambiwa vua viatu vyako. Ibirato byiwe. Kutoka sura ya 3. Murabisanga mu kuva igice cya 3. Mwana mpotevu alipokutana na baba yake. Kuko iyo umwana yatimye yahuye na se. Aliambiwa vaa viatu. Acha yambara ibirato, asubitwa ibirato kwambara ibirato. Tanzania tungesema amina kubwa sana. Tanzania ngo bumvise ibyo bari kuvuga amina nini ya cyane. Musa alitoka Misri akiwa na matatizo. Mwiruka kwa Mose yavuye mu gihugu cya Egiputa afise ibibazo byinshi. Akakimbia akaenda jangwani. Aliruka ndahunga aca mu bugaragwa. Aliyama matatizo. Ayarafise amageragezwa. Akakutana na uwepo wa Mungu kwenye kichaka kinawaka moto. Alipahura n'ububasha bw'Imana muri cya gisaka cyaka kidatemuka. Bwana anamwambia vua viatu. Imana yamubwira ngo kuri inkweto zawe. Ametoka kwenye matatizo anaambiwa vua viatu. Lakini mwana mpotevu ariko umwana w'icanga anatoka kwenye matatizo huko. avuye muri bya bibazo byiwe
niwe yamubwira ngo ndakwambika ibirato. Mushimire Imana mugoro y'amaboko cyane. Musa anatoka mlimani kwenye maombi siku 40 mlima Sinai. Muribuka mugati w'Imana Mose amaze imisi 40 ku musozi Sinai gusera. Kutoka sura ya 32. Ni hali ya mkitabu cha Kuva 32. Haruni ameweka ndama huku chini. Muribuka ko Aroni yari yashitaye kigirwa mana ibishushanyo hamwe hasi y'umusozi. Musa anatoka mahali pa juu. Urumva mugati w'Imana avuye ku musozi w'Imana. Anakuta ndama imewekwa wanaabudu ndama. Asa igishushanyo cy'ikimasa barakora gise. Anakasirika. Mose agira uburake bukomeye. Hata zile mbao alizotoka nazo mlimani. Shikao byari sate by'amabuye byari byanditseko. Anazivunja. Arabita hasa bimenagura. Mbao zilivunjika. Kubera yuko ibisate hazijamfikia mwanadamu. Mbao zilivunjika byabisate kabla hazijamfikia mwanadamu. Ivyanditse ko bitarashikirizwa umwana w'umuntu. Nasema mbao zilivunjika ndiko ndavuga ngo ibisate byaramenaguritse kabla hazijakufikia mwanadamu, bitaragushikira wewe. Nisikilize. Nyumviriza neza. Niumviriza neza. Isikilize vizuri. Wakati Petro yuko juu na watu wengine 120 kwenye siku ya Pentekoste. Igihe baba nijana na 200 hali ya hejuru mu cyumba cyo hejuru. Unajua nini kilitokea? Musa alipoangusha zile mbao. Ndabibutse bega mwibuka ikintu cyabaye igihe Mose yaramaze kumenagura bijye bisate. Ukiendelea kusoma sura hiyo 32 hapo chini. Uri kurasoma kile gice cya 32 hali ya Mose. Walawi Abalewi waliua watu 3000. Aba baciye bica abantu 3000. Siku ya Pentecost. Umunsi wa Pentecost. Petro akiwa juu na yeye. Petro yali hejuru mu hejuru. Roho Mtakatifu Mpemu yera akafufua mioyo 3000. Abantu 3000 bariyama. Haleluya. Imani shimwe. Umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kidasanzwe akamaro kanini kabisa. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Shengero ry'Imana turakeneye inkomezi za Mpemu yera. Nguvu za Roho Mtakatifu itatufanya tuende mbele. Inkomezi za Mpemu zizotuma tuje imbere. Hata tukiwa na majumba makubwa sio mbaya. Nao twadufise ibintu binini yatubizwa gukora si bibi. Hata tukiwa na magari sio mbaya. Nao twadufise imiduga myiza si bibi. Hata tukiwa na fedha sio mbaya. Nao twadufise amafaranga. Lakini tusisahau nguvu ya Roho Mtakatifu. Tusisahau nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kuna waanaki bado wanashikilia ndugu zetu. Bado kuna Wayebusi wanashikilia ndugu zetu. Umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mafuta kwenye chupa na pembe yaliishia kwa nabii Samueli. Ambia jirani yako, usitumie mafuta kwenye pembe na chupa. Usisingenea mafuta yo muihembe je. Wakati wa kipindi cha nabii Elia, igihe cy'umuvugishwa n'Imana Elia, upako na nguvu za Mungu hariho gusigwa amavuta n'inkomezi z'Imana. Elia anaondoka, igihe Elia yaradutse mu ijuru, anachukuliwa juu kwenda mbinguni. Akokizwa mu ijuru. Elia akamwambia Elisha, walipotoka Gilgal, wakati wanakwenda Bethel,
igihe bari bagiye Beteli. Elia akamwambia Elisha, baki hapa. Elia abwira Elisa ati sigara hano. Elisha akasema, sitakuacha kama roho yako ishivyo. Atamubwira Elisa mwishura ngo sindakuva inyuma. Na wana wa manabii wakamwambia Elisha, na baba mvugishwa n'Imana babwira Elisa, ujui bwana wako anachukuliwa leo? ati mbega ntuzi kugiye kwapfa. Akasema, naam, najua, nyamazeni. Acha babwira ngo ndabizi ibyo ariko ni muhore. Walipotoka Betheli, bavuye Beteli wakafika Yeriko, bashikiye Yeriko, wakakutana na wana wa manabii, basagura na bavugishwa. Elisha, ujui bwana wako anachukuliwa leo? Atababwira Elisa ati mbega ntuzi ko n'umusuhamba wako ashobora. Akasema, naam, najua, nyamazeni. Atababwira ibyo ndabizi ariko ndabasaba. Unajua Elisha alikuwa anajua umuhimu wa nguvu za Mungu. Mnaona yuko mkozi wa Imana Elisa yaraza kama kikombe zima. Maana hakutaka kumwacha Elia. Nicho kituma atigeza nyuma ya Elia. Maana alijua huyu anazo nguvu za Mungu. Yarazi kuyo mkozi wa Imana yuzu inkombe zima. Akafuatana naye. Ashishikara kumukurikira. Walipofika Betheli, bashitse Beteli, wakaenda Yeriko, bagenda Yeriko, wakatoka Yeriko, bavi Yeriko, wakafika Yordani. bashika kuri Yordani. Walipofika Yordani, bashitse kuri Yordani, Elisha akatumia vazi akapiga maji. Elisa afata wa mutama na Elia kubita ku mazi, pakatokea njia, hacha haboneka inzira, wakapita Elia na Elisha. aho nyene Elia na Elisa barabandanya. Elisha akijua umuhimu wa nguvu za Mungu, Elisa yarazi inkomeza kamara k'inkomezi ziva ku mazi. Elia akamwambia Elisha, Elia arabwira Elisa, sasa bwana, arabwira ati umviriza mugenzi wanjye, lolote utakalo, ndagusabye usabe ico wifuza icyo aricyo cyose. Ingekuwa mimi, yaba ari jewe, labda ningeomba V8. ngo yari guhava asaba V8, au ningeomba jet, ile ndege inayokwenda mbio ni ubiri. usanga yari gusaba ya ndege yitwa jet privé. Unajua ni muhimu kujua kitu ambacho unaomba. Ni ibintu bihambaye cyane kumenya icyo wosaba. Sijasema V8 ni mbaya. Mvuze yuko iyo modoka nziza yitwa V8. Mvuze ko izo ndege ari mbi. Lakini nini cha muhimu? Ariko twebwe kibishinje kuba cyiza gihambaye. Elia kama mwanadamu, Elia mwana w'umuntu akakosea kidogo. Ari ibintu byamugoye gatoya. Mungu peke yake ndiye anaweza kusema omba lolote utakalo. Kuko Imana yonyene ni ifise ubasha kukubwira ngo sabe icyo wifuza icyo aricyo cyose. Na Elisha alipogundua Elia amekosea, kandi Elisa amaze kubona ko Elia yihenze, nimepata nachotaka, achavuga ati ndakiriye muri cyo nifuza. ile nguvu uliyofanya nayo kazi, achavuga ngo za nkomezi zagukoresha ibikorwa mpaka ikaishiria ile, kugezaho bigeze no munsi. hiyo nguvu mimi naitaka mara hizi, izo nkomezi zashaka bibiri, naitaka mara hizi, nazishaka kubigabanya kabiri, ili mimi nifanye kugira ngo nkore zaidi ya vile ulivyofanya. usumba ibyo wakoze wewe. Umuhimu wa nguvu za Roho. hari udasanzwe ku nkomezi za wewe. Haleluya. Imana ishimwe. Elia anamtazama Elisha. Elia kumaraba Elisa. Ambia umeomba jambo gumu sana. Avuga tusabye ikintu gihambaye cyane kigoye. Kwa lugha nyingine ni kama usingeomba hivyo. Mu mayindi mvugo ni wabati nukuri ni waruke kusaba gutyo. Ngoja nitoe mfano. Ngoja nitoe mfano. Leka ntanga karorero. Cho mchungaji Dave. Ego hapa mchungaji mwongere David. Kwa tunaombea watu ni vizuri na nisijakataa, hata sisi tunafanya hivi. Unamuuliza unataka nikuombee nini? Alafu sasa huyu aniambie hivi, nataka huo upako ulionao na nafasi yako niipate mara mbili. Urabona gusengera abantu mwongere David si bibi ni byiza. Ubonye umuntu aje kuri wewe akakubwira ati shaka usengere amavuta warose wewe ndayaronka inshuro zibiri. Nitamwambia wewe tunaona ofisini baadaye. Ndazi kwa mwongere ati wewe muganda mwivyo banza cyari yakubira turahurira. Kwa sababu Elisha alijua huyu Elia amekosea. Kuko Elisa aliyatawa yuko Elia yihenze. Hapa anataka nguvu ya Bwana mara mbili. Kubera we yaciyavuga ati icyo nacinza ni imigabane ibiri ya Elia. Haleluya. Imana ishimwe. Elia akamwambia Elisha, umeomba jambo gumu sana.
tugusavye ikintu kigoye cyane, lakini potelea mbali. ariko naco twayereka. Ukiniona, niwambona ninapoondoka, ndugijwe, umepata, uraza kubironka. Nazungumzia umuhimu wa nguvu za Mungu. Niko ndavuga ku bushobozi buva ku Mana. Nazungumzia umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Niko ndavuga ku bushobozi bw'inkomezi za Mpwemu Yera. Elisha akakaza macho kumtazama Elia. Elisa kuma akabira amaso araba Eliya. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo pepo akisulisuli agashuru gakomeye. Unajua Elia alikuwa karibu na Elisha. Murabona yuko Eliya na Elisa bari bafatanye nk'uko. Hanyuma rero kagashuru karaza karabatandukanya. Ulipotenganisha Elia na Elisha, umaze kutandukanya Eliya na Elisa, gari la farasi na majeshi ya achabona ingabo zo mw'ijuru ni farasi n'agashuru k'umuriro. Mungu mwenye nguvu hariho inkomezi zaco nziza, anatumia magari yanayowaka moto. achabona amafarasi yaka umuriro. Burundi, moto wa Roho Mtakatifu. Nasema kanisa la Burundi, moto wa Roho Mtakatifu. Nasema wachungaji wa Burundi, moto wa Roho Mtakatifu. Nasema wamishonari wetu, moto wa Roho Mtakatifu. Nasema Watanzania tunahitaji moto wa Roho achabona Yakobo wamutamana weli likaanguka chini, inatibukira hasi. Elia aliacha upako kwenye nguo. Yes, haya mafuta y'Imana yalimuwa mutamana wiwe. Nisikilize, nyumviriza neza. Upako wa kwenye nguo na kwenye vitambaa, amafuta wabwabo ari mu vitambara cyane mu mutsu, uliishia wakati wa Elia. Ivyo vyaheranye n'abari bavugishwa ba kera. Nasema upako wa vitambaa na nguo, ndasubiyemo bitabantu bavuga ngo ibitambara bihezagiye n'indi mutsu, uliishia wakati wa Elia. Byajanye n'igihe cya Elia. Muda wangu unakimbia sasa. Umwanya uri kurihuta. Elia akamwachia Elisha upako kwenye vitambaa. Elia yasigaranye ingabire Elisa biciye mu mutamana wiwe. Akatembea na upako huo, agenda n'ubwo bwiza cyane iyo ngabire mara mbili zaidi. Inshuro zibiri y'imigabane n'izerose. Hiyo nguvu za Mungu. Hariho ububasha budasanzwe akamaro ka mbere. Hiyo nguvu za Mungu. Inkomezi z'Imana nizo ziri imbere. Elisha alipokufa, igihe Elisa yapfa, yeye hakuacha upako kwenye nguo. Wewe ntiyasize ayo mavuta cyangwa inkomezi zamukoresha mu mpuzu ziwe. Mwambie jirani yako hakuna upako wa vitambaa. Mubwira uti inkomezi z'ubuturonda zawe ntiziri mu bitambara. Upako wa kwenye nguo uliisha kwa nabii Elia. Bijya bintu byo kuvuga ngo inkomezi canke imigabane ubushobozi buri mu mpuzu byaheranye na kijya gihe cya Elia. Msango wa Burundi, nisikilizeni vizuri. Nagomba bagenzi baje mu Burundi munyumve neza. Elisha hakuacha upako tena kwenye nguo. Elisa amaze kurengana nawe nyene inkomezi zamukoresha n'izasigaye mu mpuzu ziwe. Wafalme wa pili sura ya 13. Usome kitabo kigira kabiri c'Abami 12 mstari wa 20 mpaka 21. umurongo wa 20 kurishika 21. Biblia inaandikwa hivi. Biblia ivuga ngo Elia akafa alafu akazikwa. Ivuga ngo Elia arafa, Elisa arafa arahambwa. Sasa wakawa Waisraeli wamepata msiba. Aba Israeli baronga umwanya wo
kumurira. Wakachukua mtu wanampeleka kwenye kumzika. Harigihe Abisirayeli ico gihe babuze umuntu baca bajana kumuhamba. Wakati wanaenda kumzika, igihe bari bagiye kumuhamba baja kumufuba, kunyuma kuna maadui wanawafuata. Maadui hari abasi bariko barabiruka inyuma. Hawa watu wamebeba maiti. Aba bantu bikoreye ikiziga, na huku nyuma kuna maadui wanakuja. Inyuma yabo hariho abantu babasi bari nyuma yabo babahinga. Wanajaribu kuongeza mwendo. Bariko baragera babandi bikoreye ikiziga bariko baragerageza kujana. Wanakuja karibu. Abasi nabo babegereza. Walipofika kwenye kaburi bashize hamwe ku mva ya Elisa, wakaondoa jiwe, bakuraho ibuye, waitupe maiti, baca barugayo ca kiziga ili wao waweze kukimbia, kugira ngo bashobore kwirukanga bahunge. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga ngo, nisikilize, unyumvirize neza. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga ngo, ile maiti ilipoanguka kwenye mifupa ya Elisha, ca kiziga kimaze kuryama kwa hejuru ya magufa ya Elisa, kwa sababu mifupa ile ilikuwa na nguvu za Mungu. Wera ya magufa ya Elisa hapa ni ngombe zima. Maiti ikafufuka. Ca kiziga kikazuka. Biblia kufuata watu. Nawe atanyirukanga hamwe bagenzi barahungana. Elisha, kubera ko Elisa acha nguvu kwenye mifupa. Ngombe ziwe zari mu magufa, zasigaye mu magufa yiwe. Nguvu za mifupa. Hari ngombe zisigara mu magufa. Upako wa mifupa. Hari abantu bizigira nk'ivyo. Uliachwa na Elisha kaburini. Ivyo byaheranye n'igihe ca Elisa. Upako wa keki. Keki. Biskuti. Ibintu bavuga ngo ibintu ngo by'ibitumbura bihezagiye biki. Mikate. Ibintu by'imikate. Michanga. Ibintu by'imisenyi. Michanga yote iliachwa na Elisha kaburini. Ivyo byasizwe na Elisa ya mumva. Habari njema ni hii. Inkuru nziza itangaza. Mwana wa Mungu. Ivuga ngo Yesu Kristo mwana w'Imana. Yesu wa ulimwengu. Niwe yaje mu isi. Baada ya kufa na kufufuka. Amaze gupfa no kuzuka. Akawaambia wanafunzi wake msitoke Yerusalemu. Ababwira abigishwa ngo ntimuve Yerusalemu. Wajazwa uwezo. Ariko muzohabwa ubushobozi bwa Mwene. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wakiwa siku ya Pentekoste. Ujya munsi wa Pentekoste ushitse. Wanafunzi 120. Abigishwa barenga 120. Matendo ya Mitume sura ya 2. Ivyo tulisoma mu gitabo cy'Ibyakozwe no mu gice kigira kabiri. Kwanza na 4. Umurongo wa mbere gushika kuri 4. Walikuwa mahali pamoja. Bara hano hamwe. Kama vile sisi tulivyo hapa. Mungu na twebwe turi hano munsi. Ya Roho Mtakatifu ikashuka. Ingoma zivuye mu ijuru zamwebwe yaziruruka. Biblia inasema juu yao. Biblia ivuga ngo ziza kuri bo. Zikawakalia kama ndimi za moto. Ngo byababonetse ko nk'indimi z'umuriro. Wote. Wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wote. Wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Haleluya. Nguvu ya Mungu ikashuka juu yao. Hofu na mashaka yakawa. Watu walipoanza kudhihaki pale chini, watu walipoanza kuwadharau pale chini, Petro akawakumbusha. Akawaambia, sikilizeni ndugu zangu. Hawajalewa hawa. Hii ni ile ahadi iliyonenwa na nabii. Kwamba siku za mwisho nitamimina Roho wangu kwa wanawake na wanaume. Mnajua habari ya baba yetu Daudi? Mnajua habari ya baba yetu Daudi? Kaburi lake liko hapa leo. Lakini mtu yule mtakatifu aitwaye Yesu hakuachwa mwili wake kaburini. Amefufuka mwanamume huyu. Na hiki ndicho alichotuachia. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Yesu hakuacha vitambaa. Alileta
Sura ya 4 ya Matendo ya Mitume. Igice kigira kane cy'ibyakozwe n'intumwa. Herode akalitisha kanisa. Herode akalitisha kanisa. Ati ibintu byo kugaragaza ishengero. Mstari wa 29 Matendo ya Mitume 4 mpaka 31. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29 mpaka 31. Byakozwe mu gice cya kane murongo wa 29 kubanda. Baada ya kina Petro kupigwa igihe ba Petro bariko barakubitwa na kukatazwa wasinene kwa jina la Yesu, bariko barabuzwa ngo ntibigishe mu izina rya Yesu, wakawaendea ndugu zao, baca bagenda kugira bagenzi babo, wakawaambia yaliyotokea, bababwira ibyabaye. hawa wote kwa pamoja abo bose ngo bari hamwe, wakampazia Mungu sauti, baca baduza ijwi ku Mana barayibwira, wakamwambia wewe ndiye Mola, bamubwira ngo wowe uri Imana, wewe mwenye nguvu, ufise inkomezi zose, angalia matisho yako, naba kano gahahirizo kababa, nyosha mkono wako, turasabye murabura ikiganza cyawe, ajabu yatendeke ububasha bwawe n'ibimenyetso n'ibitangaza kwa jina la Yesu Kristo, bikorerwe mu izina ry'umushumba wa Yesu, na kufunguliwa abantu baronke kungururirwa. wakati sala hiyo inaendelea, Barigihe bariko barasenga pale pakatikiswa, abo bari bakoraniye hamwe kutikisa, wakajazwa na nguvu ya Roho bose Mtakatifu. buzuzwa mbegu yera. Haleluya. Mana ishimwe. Umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hariho ikidasanzwe mu nkomezi za mbegu yera. Matendo ya Mitume sura ya 19 Usome hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 19 wa kwanza na mpaka wa 6. uhereye ku murongo wa mbere gushika kuri 6. Paulo anakutana na wanafunzi. Paulo anakutana na wanafunzi. Paulo ahura n'abigishwa Efeso. muri Efeso. Anawauliza ninyi mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Babaza ngo mbega marose mwebweregeye mwizeye? Wakasema hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu. Bamubwira bati no kuvyumva nitwa bwana vyumva. Wapendwa, Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Nagomba ndabwire bagenzi banje, mpemu yera no ikimazi kinini cyane. Nagomba muhagarara aho muri. Asante muhagarare aho muri cyane. Muhagarare aho muri cyane. Wakati unasimama mbele za Bwana, igihe rero umaze guhagarara, unasikia moyoni mwako unahitaji nguvu maradufu. Uravyumva ko bose muri kino gihe inkomezi inshuro kabiri. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo msimuhuzunishe Roho wa Bwana. himuzibire cyangwa muzibye. Inawezekana katika safari ya umri wako wa kiroho, birashoboka mu rugendo rwawe no mu myaka umaze mu by'imwemu, umefika mahali hata huwezi kunena kwa lugha sasa. ukabona yuko hageze n'igihe utigeze kuvugishwa n'umuntu. Mmemzimisha Roho Wera warazimije au mwemu, mmemhuzunisha Roho. yani ibyo birababaza mwemu. Lakini leo una nafasi hii. Ariko uno munsi hari ibanga. Katika jubilee ya miaka 75, kuri iki gihe turi mu gihe cya yubile 75 imyaka 75, unahitaji kuwa na nguvu zaidi ya zile za kwanza. urakeneye inkomezi zinishaje zo kubandanya gusumba Ndio watanga. maombi yangu mbele za Mungu. Ivyo nivyo sabana. Mungu nisaidie, Wose kwaroti ndasaba. niongezee nguvu maradufu ya zile za kwanza. Inkomezi za uchuro kabiri. Na Bwana hatoi bila kuficha, kandi Imana ikugirire neza. ataachilia hiyo nguvu juu yako. Arakusukako mpemu ye. Kama utakuwa unahitaji mahitaji mengine zaidi, birashoboka dukeneye ibindi. watumishi wa Mungu wako hapa, Abakozi b'Imana bari hano. leo utaombewa Uno munsi na urasengerwa. nguvu ya Bwana Inkomezi z'Imana itatembea juu yako. ziraza kuza muri Inua mkono wewe. wako juu, nataka niombe. Nagomba ndagusaba uduze ikiganza imbere y'Imana usenge. Baadaye wale wanaokuja mahitaji mbalimbali Abandi mu nyuma bakeneye kuyana n'ibindi muca munsi. katika jina la Yesu. Data w'izina rya Yesu. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu Ndasabye usuke hatuwezi kushinda Bwana. inkomezi tukunesha. Bwana achilia kipawa cha Roho Mtakatifu. Turasabye urekure inkomezi za mpemu yera. Wanaume waliojaa, Uraba abagabo bahagaze ngaha. wanaume walioachia jengo hili, Aba bantu bari mu ishengero. watu walioachia jengo hili. Aba bagore bumvise ijambo. Roho Mtakatifu, Mpemu yera, mpemu yera. Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Turasabye mpemu yera. shuka juu yetu.
Wakati tunaendelea na kuomba, tukiriko turasenga muri kano kayaga, kama unasikia moyoni mwako nimba wumva umutima wawe unahitaji Roho Mtakatifu asafishe moyo wako, kugira ngo mpemu yaronke ikibanza ashikira mu mutima wawe, unahitaji mbalimbali katika maisha yako, ufise ibintu bikugoye mu mutima bwawe, njoo utaratibu hapa mbele tu. Nagusabye wegere bukebuke hano imbere. Wale wengine ambao wako mbali, abariya bose bari hariya kure, watapiga magoti watumishi wa Mungu, muze mufuke hano bakavimana basenge katika jina la mu Yesu. izina rya Yesu Kristo. Mamshi nyaruke abifuza kwatura kugira ngo mpemu yera nkashikira ngo bahamagaye mwihute. Abakozi b'Imana babarambike ku biganza, n'abari hariya kwibarabara babahamagaye umunyaruke mwihute. Mpemu yera aronke ahashikira. Nyaruka abakozi b'Imana biteguye kubafasha no kubarambika ku biganza. Mwihute munyaruke. Abakozi b'Imana muzunguruke mubafashe bose niko mwongera gukora babwira. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwegere mufukame mu rusengero, mwegere hino hafi y'urusengero, mwegere ngaho, hanyuma abantu mufukame aho mugeze, abakozi b'Imana babafashe. Mwegere. Ego, tugomba dutangure dusengere aba bantu bihanye ibyaha. Nsabe Pastor David mchungaji, karibu kwa maombi. Karibu. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza. Twese dushishikare kuvugira mu mitima yacu twatura ivyatugoye, kugira ngo mpemu yera aronke ikibanza. Mpemu yera ntiyinjira ahantu hari ibyaha. Yesu Kristo. Yehova Mungu wetu mkuu, Mwokozi na Bwana wetu, wewe unayetenda mambo ya kushangaza siku zote, uliyekuwako, uliyeko na mchai, wewe unayewatunza watu wako katika vizazi vyote, wewe ndiwe Mungu tunayepaza sauti zetu asubuhi ya leo kwako na kuliitia jina lako, kuita uwezo wako, kuita nguvu zako. Baba yangu na Mungu wangu, tunamimina mioyo yetu kwako. Yehova, utuvike nguvu mpya, utuvike nguvu mpya, utuvike nguvu mpya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yehova Mungu mwema, watu wako wapo hapa, wanaliitia jina lako, wanahitaji msaada wako Yehova. Baba Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu aliye hai, Mungu kaguse maisha ya kila moja, maisha ya kila moja, maisha ya kila moja, maisha ya kila moja. Wewe Mungu utukuzwe.
jina la Yesu aliye hai. Mana data wa twese uri mu ijuru, Amen. mutabazi wacu mwiza, uri Imana ishobora byose. Ni wowe mwami waduhaye mpemu yera kugira ngo tuzigamire muri runo rugendo dushobore kubana nawe. None abasabyi bawe mwami bateguye ikibanza cyawe mpemu yera yo kururuka mu mitima yabo. Mpemu yera kabaganza kuganzwa n'ikishi bigahagarara. Natwe turi byabona, turasabye ngo amaraso y'Igorogota, ubuntu bwawe, imbabazi zawe nizururuke kuri bo, bumve bababariwe mwami, baronke ingabire kumwe Yesaya yironka. Urakoze Yesu kuri umwizigirwa. Abasabyi bawe mwami turabasabye kuzoguma bahagaze ngagahagarara imbere y'ibirenge byawe bakanesha wa mwasi. Urakoze kubyumvise, tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Umwami abagirire neza kandi abahezagire. Twagomba rero no muri abo nyene bapfukanye ko bamaze kwihana ibyaha, tugomba rero dusabe n'ubu ubasha bw'Imana bugaragare. Dusabe Pastor Samuel yongera asenge, inkomezi z'Imana zishishikare kongerekana mu bantu b'Imana kuko bateguye imitima yabo. Hallelujah. Lord, we thank you that you are not bound to things. Mana turagushimiye kubiri kurakora hano. We thank you that you have given your Holy Spirit to the church, Turagushimiye kuri kurarungika mpemu yera mu ishengero ryawe. to your people. Uri kurarungika mpemu mu bantu bawe. And now I pray that you would pour out your Spirit once again over us all. Turasabye ngo wongere wuzuze mpemu yera no mitima yihanye. We come with lifted hands and clean hearts. Mwami turatungije ibiganza dusengera ino mitima. And we pray, Jesus, breathe on us. Turasabye ngo Yesu Kristo bakoreko. Breathe your Holy Spirit on us once again. Suka mpemu wawe yera muri bugira kandi. Fill us with your power. Ubasuka mu bubasha bwawe. Fill us with your presence and your love. Mwami wasuka mu rukundo rwawe n'urukundo rwawe n'amahoro yawe. Blow your Spirit on us, I pray. Mwami urababona bose. Like a wind, Lord. Mwami wuzutse. I pray for my brothers and my sisters. Ndasenga abavukanyi banje abahungu n'abakobwa. Fill their hearts with your power, Lord, I pray. Turasabye ngo imitima yabo yose yuzure ubushobozi bwa mpemu We yera. know that you are able, Lord. Turazi kubishoboye ibyo Mana. Give them the power to preach your word, Mwami baha ubushobozi bwo gushika inama bavuga ijambo to ryawe. spread your love, Bagende bakwiragiza inkuru z'urukundo rwawe. to bear witness of your goodness. Babe ibyabona byo gushingira inama kuganira kwawe. Hano i Bujumbura. From Burundi, Mu Burundi bwose. all over Africa, Gushika muri Afurika and into yose. the whole world. Ariko kandi n'isi Holy yose. Spirit, fill them. Mpemu yera manuka wuzure muri bo. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Oh, we need you, Lord. Mana turamukene. Mana turamukene n'amanya. Yurukira muri twebwe twose n'ububasha bwawe. In Jesus' name I Mu pray. izina rya Yesu Kristo niho dusenze. Amen, amen. muriko muragenda dusabe abana bafise imitwaro bahaguruke. Abafise imitwaro bagoye bahaguruke. Dusabe Thomas Nasengimana asengera abantu bafise indwara, bafise ubumuga, bafise n'ibindi bibagoye. Thank you, Jesus, that you are a healer. Turagushimiye Mwami Yesu kuri hano. And now I will proclaim healing over sickness, Ndagusabye muri kano kanya ukize healing over abarwayi bose. sick bodies, Mwami uhumura impumyi. healing from sick bodies, Mwami abantu bose barwaye
bakire in just this time in Jesus' name. mu izina rya Yesu. I proclaim healing in Jesus' name. Turabisabye mu izina rya Yesu. And I proclaim healing over depression. Turasabye gukira ku mutse I proclaim light in darkness. kugira ngo kwiruka mu mwijima wose I proclaim freedom. ukuza no kwitegereza mu I bantu. praise you that you are the King of Kings. Turasabye mwami ubwami bwawe bugendagende muri twebwe That is all the power. kugira ngo ubushobozi bwawe So in Jesus' name, you're free. You're free in Jesus' name for sickness, from depression. In Jesus' name, we mu thank izina you. rya Yesu. In Jesus' name, mu izina rya Yesu. amen. Amen. Imana iduhezagire twese. Ubutumwa bw'abapentekote kandi iyo umuntu yihaye neza araronka mpemu yera. Amen. Shambara mongole mehivane daya sasa kuvunwa ewavuna jemofe kembiyo kuyavuna mavuna ya Bwana Yesu twako uwatume wakenaka ewakusanye miga nayo rugema ko Yesu mwokozi Yesu nashimwe.